Okay, ati mwiriwe mwakeye. Akazina ni Jimbere Dieudonné. Hama ino munsi ngomba ko twoyaga ngo ati kwiki kibazo. Ngo ati ni kubereka abantu benshi aho hari imvugo ivuga ngo ati ngo ibihugu vyinshi bikenye cyane cyane ibihugu biri muri Afrika ngo bikenye ngo ati ni kubera basenga. Mugani ntituza kuvuga ku bindi bihugu, hinge tuvuge ku gihugu cacu Burundi. Kubera ndazi uri kuraraba video usanga uri umurundi nkuko nanje ndi umurundi kandi akwibutsa kugira ngo ati ishimo ryo kuba uri umurundi ego ngo ati rero kubera iki ako kantu kariho ako kabazo gadafise inyishu mugani hinge tugerageze ino munsi nico gituma ndagusaba yuko woraba video guhera ku mwanzo gushitsa ngo ati kumwisho ego. Okay, rero ngo ati ikintu ca mbere na mbere dukwiye kumenya nuko ngo ati nta gihugu kizima kiri kwinosi gitafise uburyo bwo gusenga aho bwo guhimbaza icarico cose bone bahamagara bavuga ngo ati yuko ngo ari Imana. Hariho abasenga ibishushanyo, hariho maze n'abasenga Imana yo mwijuru, maze ngo ati hariho n'abisenga. Ngo ati nta gihugu kiri kwinosi ngo ati kidashobora kuba gifise uburyo bwari bwo bwose bwo guhimbaza bwo gusenga uko nuko. Ico ni cambere. Ica kabiri inge tugende ku gihugu kibanye. Je ndakunda kuvuga ku gihugu kibanye mbwa nta kibazo. Paul Kagame hariho amantu zenye ingingo yafashe yo kugabanya amasengero kumvo zitandukanye. Benshi bibaza ngo ati yabigize ngo ati kubera usanga ari amasengero menshi aronka aho atoza amahera mu bene gihugu, urumva ngo ati ni kujya abene gihugu ni amascam ko nuko. Mugani ndakwibutsa yuko isengero ni ikintu camye gifise akamaro kuvana kera. Ngo ati burya ibintu vyose ubona bijejwe no gufasha abantu batishoboye, yaba ari amashure, yaba ari kugaburira imfuvyi, yaba ari kugira ante, ngo ati vyatanguye kubera isengero. Rero ngo ati iyo mvo ntitwoyiharura ngo ati ngo kubera ngo ibihugu bikenye ngo ati ni kubera amasengero. Oya, amasengero burya menshi hatarimwe ibintu vy'indyarya ajejwe gufasha. Nico gituma ibihugu kenshi na kenshi usanga bitatangisha amakori kwayo masengero kubera hariho amashingano twovuga ngo ati ajejwe yuko yofasha abene gihugu uko nuko batishoboye gwaruka uko nuko n'ibintu vyinshi. Burya ngo ati Uburundi abantu benshi barasenga. Hari abamislam, abakatolika, abapentekosti, urumva n'amasengero menshi barasenga. Mugani ntitwoca tuvuga ngo ati kakabazo tukagaruke ko ngo ati ngo bakenye ngo ati kubera basenga. Ndakubaza nawe yuko ngo ati umuntu asenga ntarondera amahera, ntarondera iterambere ry'umuryango aho giwe, ntarondera ngene ashobora kubaho, burya ntiyoryama atafise ngo ati ikintu munda. Urumva ngo ati ako kabazo ko kuvuga ngo ati ngo abantu bakenye ngo ati kubera basenga ako siko. Kubera umuntu wese afise uburyo bwo kurondera, afise ubushobozi maze n'impamvu yo kurondera. Urumva nyamba afise umunebwe biva kuri we gutashobora kurondera, si kuvuga ngo ati ngo ni kubera asenga uko nuko. Rero Barundi benshi barasenga kandi benshi bararondera barabayeho. Mugani hariho ngira ngo iterambere twaba turiko turavuga ngo ati ku gihugu iterambere twovuga ngo ati ry'ibihugu vya mbere. Ndakwibutsa yuko burya ibihugu vya mbere kwinosi biteye imbere vyabayeho kuva kera, bifise akarambe aho umwanya muremure bikironderaho bikibungabunga guteza imbere ubutunzi bwabo. Nico gituma usanga bafise intambuko nyinshi kuruta ibindi bihugu kubera batanguye kera. Nk'ibihugu vyacu byo muri Afrika ni ibintu bishasha bironse ama independence vuba. Rero kuba bironse ama independence vuba urumva baracakora. Kandi hariho n'ibintu usanga bibaye ingorane uko nuko zitandukanye ugasanga bisubiye inyuma. Urumva haracariho kakano ko kuvuga ngo ati ntibiritahura. Si kuvuga ngo ati ngo ni kubera basenga, kubera n'ibihugu vyo vya mbere yaba ari Amerika yaba ari Canada barasenga kandi bone bazanye nico ciyumviro cyo gusenga. Si ciyumviro ahubwo nico gikorwa cyo gusenga mu bindi bihugu ivyo vyo muri Afrika uko nuko. Rero nuwovuga ngo ati ngo gusenga ngo bingana ngo ubukene. Gusenga ntibingana ubukene. Ahubwo wovuga ngo ati iterambere ringana nuko abantu badashobora kugenda gusenga. Ibihugu vya mbere
muri experience umuntu yovuga ngo yoba yararose aho abona aho agira nuko abantu benshi bateye imbere kenshi na kenshi si ukuvuga ngo ati baritandukanya ahubwo basanga bari kure na kure bafise igitandukaniro ni gusenga. Usanga benshi bari busy n'ubuzima kurondera muri bya bintu twovuga ngo ati iterambere uko nuko ubuzi uko nuko bitandukanye, hanyuma ugasanga gusenga bisubiye inyuma. Maze n'iyindi mikorano usanga ijeje nyene kuba muri hamwe n'abandi usanga nayo nyene ishoboye kugabanuka kubera gusenga. Rero n'ibihugu vyateye imbere kubera gutera imbere kw'igihugu niko gutera imbere kw'abantu bijanye n'ubuzi, maze n'ibikorwa usanga biba vyaragiye ku rundi rwego mw'ico gihugu, usanga benshi bari aho hantu mugana Imana ugasanga iri inyuma, aho ibindi bikorwa vya rusange ku bantu usanga biri inyuma. Rero ngo ati ikibazo n'ahari ico kibazo co kuvuga ngo ati ngo ubukene bwo muri Afrika, ubukene bw'Uburundi ngo ati ni kubera abantu basenga, ico ni ikintu wokwiyumvira kure kubera si uko biri. Ahubwo iterambere ribuza abantu gusenga, maze gusenga si kuvuga ngo ati ngo umuntu ngo aca akena kubera nawe ufise uburyo bwo kurondera, ntiworara inzara kandi ufise uburyo bwo kurondera. Kuba ako kabazo ngo ati ibihugu vyo muri Afrika, igihugu c'u Burundi gikenye ngo ati kubera abantu basenga, urumva ngaho bawihenze kubera ngo ati abantu barasenga kandi barakora. Mbwa niyo babandanya bakora bagakora uzosanga maze gusenga kugabanutse kubera ibikorwa ngo ati vyabaye vyinshi. Rero ico ni ikintu igihugu cari co cose wovuga ngo ati carateye imbere usanga kigiye kirabura mu bantu, kigiye kirabura muri community uko nuko kubera abantu usanga bahaye umwanya ikindi kintu, ibintu vy'isi uko nuko. Rero kuba bahaye umwanya ibintu vy'isi, urumva wa mwanya wo gusenga urabura. Rero bahaye umwanya ngira ngo wo gusenga, hanyuma iterambere ntiriboneke, si kuvuga ngo ati ngo ntibari mw'iterambere aho ngo uko gusenga ni kubone kubabujije ngo bati gutera imbere. Oya, kubera abo bantu basenga nibone babayeho, nibone barondera, nibone bubaka, nibone batera izindi ntambwe, nibone bafata imigambi, nibone biruka. Ngo urumva iryo hinduka rizoba uguheba ikindi hanyuma ikindi ukacakira. Kamba ari iterambere ukakira iterambere mugani gusenga bikanga. Rero wovuga ngo ati ngo mw'ibi bihugu biteye imbere ngo abantu bateye imbere ngo ati kubera badasenga. Oya, ahubwo gutera imbere kwagize ingaruka yuko abantu badashobora kuronka uburyo bwo kugenda gusenga, bwo kugenda mu mashengero, bwo kugenda mu ma community asanzwe, guhura n'abandi bantu, abagenzi uko nuko. Urumva hari ibintu vyinshi abantu bahomba kubera umwe wese aba ariko ararondeza mu buzima bwiwe, arondera akora uko nuko, ugasanga kakajambo ko kuvuga ngo ati ngo ibihugu biteye imbere ntibisenga niwo mubereho abantu babayemwo. Mugari ngo ati ibihugu vyakenye ngo abantu barasenga, urumva naho barondera ntiwovuga ngo ati baragera kuri rwa rwego kuvuga ngo ati ibintu vyaranyuranye. Bukebuke mugani ngo ati bizoza. Burya ngo tugomba kumenya ko igihugu cateye imbere abantu batangura kwidoga aho imigenderanire, imico uko nuko akaranga k'abantu karahinduka. Uko mwari mumeze imyaka irenganye sikone mwari muri ubu nk'igihugu, aho nk'abantu usanga mwarahindutse, ngene muvuga, ngene mubona kazoza, ngene mwambara, ngene murondera ubuzi, kubera n'ingene murabana, kubera umuntu wese usanga yimenya yiraba uko nuko ari ku mwanya wiwe. Urumva si kuvuga ngo ati ngo ibihugu vyo muri Afrika ngo bikenya, Uburundi ngo bukenye ngo ati kubera ngo abantu basenga. Oya, ubwo buzotera imbere abantu ntibasenge. Ego rero ngo ati mu kurangiza iyi video hinge twibaza ku kabazo tena ngo ati Uburundi burya bukenye kubera ngo ati abantu basenga. Oya, ubwo ngo ati Uburundi niyo bwatera imbere abantu ntibazosenga. Ego ngo ati ni ibintu binyuranye,
ati ni ibintu bizobisanya abantu bakavuga ngo ati turondere imbona kazoza y'u Burundi ngira ngo nta utayizi mu 2040 Burundi bwifashe mu 2060 Burundi buteye imbere niwe ubaza ngo tugwaruka gubu maze n'urutarugwaruka abantu bisumbuye bubu bariko barakura bariko bararondera akazoza ubaza ivyiyumviro vyabo bimeze gute kazoza kawo kari he kari mu kurondera rero kari mu kurondera usanga keshi na keshi ari kurondera gusa rero ari kurondera gusa keshi na keshi usanga ivyo gusenga bitanguye kuza birazimangana bukebuke hanyuma ukisanga nyene mu iterambere rimeze neza mugano ugasanga gusenga ko haragabanutse ngo ati nuko biri ngo ati ni kibazo mugani nyishu sico kibazo oya ahubwo ikibazo gifise inyishu y'ikindi kibazo niyo mpamvu mvuga ngo ati burya Burundi ntibukeye ngo ati kubera abantu basenga ahubwo ngo ati terambere rizohabwa rizoronka mu Burundi abarundi bazorondera bakashikako rizotuma badasenga ngo ati nuko biri kimba atari uko uvyumvira nkuko nanje ndabivuze duhuriye ngaho muri comment hanyuma ngo ati tubiyageko ego ati akazina kanje ni Jimbere Dieudonné tuzosubira kubona niyo twabonana